ageze igihe menyana n'abakobwa benshi bamwe bari maraya turaba bagenzi kubera twari twamenyanye n'abantu b'abapapa nasanga ndiko ari nk'umuntu akeneye nk'umukobwa w'imaraya ambwira ati yewe ko umuntu w'umubire w'umusitare nta mukobwa wa office wandangira eje ndamufise kuko n'abandi bafise nyene b'abagenzi nawe murangira nawe mubwira ati je ndamufise tufise gute amafaranga ayikorera mu telefone sawa sima bitano vy'amayinite ndamutelefone gaca kuri mu mufuko gaca yaho yamaye namutelefone akazi bibaye ngombwa naca nkoti moto nkaza kumwizanira. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another good day, another beautiful day. People don't call me Cody Mr. Black at the first king from into the bodyland. Bankundire ndabaha ikaze na karibu mu kiganiro cyacu ari cyo gwanyu mushikirizwa na jewe Cody hano kuri Akamu TV. Shimire cyane abantu bakomeza kudukurikirana badahengeshanya. Guys, tugeze ku bantu benshi cyane badukurikirana 10,000 s'abantu bake barenga ko. Yes, kubera kwa rukundo mudukunda bwa buntu bwanyu natwe turabakunda cyane mu vyumva muri hose. Yes, naco gituma afashe kano kanya kugira ndabashimire mukomeze mudu supportinga kuko kugira muduhite mudukurikirana tabizo batamahera twabahaye, donc ni ibintu vy'agaciro ni ibintu vyo kwishimira, mwarakoze cyane. Yes, nkuko bisanzwe ndi ngaha kuri micro simba ndumwe mba ndi kumwe n'umu invité tufana ibintu bigiye bitandukanye. Yes, uko mubibona ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndi kumwe n'umukozi w'Imana muraza kumenya byinshi ndetse anatuyagire ku buzima yoba yaranyuzemo mu buzima busanzwe kuva kiri umwana kugera n'ubu ari umukozi w'Imana. Yes, reka ndamuha ikaze kugira abaramutse anabibwire byinshi. Karibu cyane mutumire wacu. Murakoze cyane gose. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nkaba nitwa Ndayishimiye Thierry. Benshi muranzi, haba n'abandi bataba baranzi, bose ndabaramukije mu izina rya Yesu. Kabisa. Ndayishimiye Thierry, umukozi w'Imana twamaze kubivuga. Abakozi b'Imana barafise ikindi kintu babisangije. Umukozi w'Imana ntameze nk'abandi bantu bose, afise ikintu kimutandukanya n'abandi. Cyambere dushira imbere no gusenga. Imbere yo gutangura ikaniro cyacu tubanze twishire mu biganza by'Imana, dusingizo haraho na kare mubona yuko tugira tumara umwaka 2024 tugira tumare tukomeye tuteko turahema impemo twaguze. Murabizi ko abari benshi bari barazigorana mukatwe turakomeye. Byashire umwaka usigaje imisi 40 gusa kugira urangire. Cyo gihe nako kanya mukozi w'Imana adushire mu biganza by'Imana. Murakoze cyane. Reka dushire imbere Imana tubanze dusenge. Yego. Data mwiza turagukengurukiye cyane gose kubona ukituzigamye kugera uno mwanya turi mu mpera y'umwaka tugomba dutangura ubundi mwaka mushasha. Twongera kugukengurukira twafashe ingendo tuje gukora kino kiganiro watuzigamye. None data mwiza turagusavye kino kiganiro tugiye gukora kibereye akamaro abandi. Twaje ngaha anya ngo kugira dufitine, twaje ngaha anya nk'igikorwa cyawe. None data mwiza turagusavye uduhe ko kugenda neza uzobukoze. Amen. Twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Kabisa urakoze cyane kwisengesho dusangije. Twizere no muntu wari ariko adukurikirana hari hose ko yaryakiriye kandi rimugwe neza. Nuko turashaka kumenya Thierry n'umuntu ki turahera mu buzima bwe kuva kiri mutowe kugira ino saha atwibwire mu buryo burambuwe. Je nitwa Ndayishimiye Thierry. Nkaba mvuka i Muramvya. Ndi umwana wavuka i Muramvya nyene. Ego. Mu bana batandatu. Ndi umwana mukuru. Abavyeyi banje baba i Muramvya. N'abatonyi banje baba i Muramvya. Ubuto bwa Thierry Ndayishimiye bwari bumeze gute, bwaranzwe n'iki ahanini? Ubuto bwanje ndi umwana mukuru nakorikiwe ntevye
uwo mwana yakunda guteka sana gose benshi murabizi umwana mukuru ko nawamudekesha kandi nkaba nakurikiwe neva nadetse sana gose kabisa. Ko biri kose urafise ikintu waje kudusangiza no munsi ku buzima bwawe. Turashaka tubwire kene vyagenze gira nino saha kabura umukozi w'Imana. Icyo dushaka kumenya intare yanje ni nininya gose, sinayivuga ngo ndayimare, ariko turaza kuganira bike vy'akamaro. Ego iyi ntahe yanje ndi umwana w'umuranza, niho navukiye, abavyeyi banje niho baba. Ndi umwana yakuze adeka, abana bo mu gisagara nyene murazi ukuntu baba bameze harya muranza nyene. Hama niho nakuriye, ubuzima bwanje burahabandaniriza kugera yaho mva muhira ndaza kurondera ubuzima. Kuja kurondera ubuzima si kuvuga ati navuze ati ndagiye nsezeye abantu b'abavyeyi nohejwe n'abandi bana b'abagenzi twabana, bazi ugira abagenzi beza n'abagenzi babi. Mu gihe nohejwe n'abagenzi babi gose, barambwira ati Thierry urabona ukuntu ungana, uriko urakura, birya bintu ni vya so wawe ariko si ivyawe. Ndashaka kubumviriza kubera bari abagenzi, numva ivyo bariko barambwira ko vyoba arivyo. Naragikoreye ko gose, muga kubwo muhira bandekesha gose kwa kundi nyene ataco narimbuze, vyari vyase ko ngenda nkuko bari bambwiye nze kurondera ubuzima. Harageze igihe abavyeyi turapfa akantu gatonya, ndasanga nashavuye, ca ndafata ndaduka ndagenda. Nkuko kugenda navuye muhira ndagenda, nari ngiye Igitega ntabwo nari ndahazi no musi warimo. Kubwo ishavu nari mfise nagiye atawonzi, ndagenda ngezeyo sinagize ubuzima bwiza gose kubera nagiye ahantu ntazi, nta nshuti iriyo, naho zari ziriyo ntabwo twari tumenyeranye gose. Narashikiye mw'ibarabara vuga ati ngiye kurondera akazi sinakaronka, sanga nisanze mw'ibarabara tugendana n'abana b'imvayo, nanje namaze kuba umwana w'imvayo wo mw'ibarabara nyene. Ndabona ko ubuzima ari hatari, ndabona ikintu congabaniriza amastresi. Nasanze ndiko ndanywa itabi, urumogi, bambwira ati unyoye urumogi ukanywa agatabi, bararara mw'ibarabara neza atakibazo. Amajana 5 yose nk'uyampa ko kuja kuyafungura ivyo kurya, wasanga nagiye kurugura urumogi. Barigo bari banyoheje ati uraryama neza mw'ibarabara atangorane. Nabaye ngaho nyene mw'ibarabara, haragera igihe nsaba akazi, ndaronka akazi. Narose akazi k'ikiboyi. Cyari kibabaje ni ko yanagiye gukora akazi k'ikiboyi, no muhira yari hakora umuboyi. Nagiye ndakora ako kazi gusa mubwo buzima bubi nabayemo, nariyumvira ati none nkano subira muhira hari ingorane, kubera papa yari umuntu akaze gose. Navuga ati ngano subira muhira yonyirahira, umwana w'umutare agomba kwigira ibintu vy'ububire. N'amafaranga nagiye kw'ikitike Igitega, yayamaye ati genda yakoreshe mw'imoto. Yaragiye kuryama, ndavyibuka ari mu masaha 6. Tugenda uryame nawe gatonya, saa 9 igeze uca ugenda ukoreshe ya moto. Aho onya twari duhejeje gupfa akantu, ndiko ndarira mu cumba, niho yayanzanira. Acaza kuryama, batonye banje bari bagiye kwishura premit. Mama siho yarari, naciye naduka ndagenda n'Igitega. Ng'Igitega y'amafaranga yambwiye ngo nze gukoresha kuri moto niyo nagiyeko. Ndagenda ndashika Igitega yari 30,000, nagiye kuri 5,000.
kuva i Muramvya kugera i Gitega. Ayo yandi niyo nagiye ngura urumogi, ayo yari asigaye bamaze kunyosha, ayo yari asigaye nkuramwo udufungurwa. Ndagira Imana ndaronka ako kazi k'ikiboyi. Nawe umwana agayana nyene gose, tije nta muboyi twoyaga, nta muyaya twoyaga. Ivyo nabivuga mu gihe nari muhira. Nawe umwana agara gose, tije barya ntitwoyaga, abantu nk'abarya batonyi gose. Nagiye gukora ako kazi k'ikiboyi, ndagakora, barankoresha ibintu biruhishije gose, bibabaza, nta nubwo nari ndabimenyereye gose. Barampa indobo y'impuzu nkayimesura umunsi wose. Ariko bwatuma kuzimaze. Ngaca nibuka muhira, umukozi wo muhira mu minota 30 yabazejeje. Agaca aja gukora akandi kazi, ariko je nazimesura kuzanira umunsi wose. Impuzu zose naho nyene nkazipfuvya kubera nari ninjiye mu bintu nari menyereye gose. Ndabaho bantu bobika mu kungaburira bakangaburira utuntu dukenya nk'utwururu yoya. Arije nateka bakaza kubiyarurira. Vyarambabaje gose. Naho guca mvuga ati naho umwana akunda gusenga, naho nari nkikiri muhira, atari ubwo nyene nagize abana b'abagenzi babi. Ico bihurana n'imyaka urimo. Cansanga shitani yamfatse mwabo bagenda b'abagenzi, sanga nabumvirije, ariko nkikiri muhira nawe umwana akunda gusenga. Navukiye mu muryango usengera muri Gatolika. Ndibuka nkifise imyaka 10 nagi barantegura ngo nje gusenga, sinari nshoboye kwiyotsa kubera nawe umwana deka gose. Umwana wo mu mafaranga muri make. Barantegura ngaje gusenga. Sinaja muri Gatolika, nacaje gusengera mu bakizwa. Ngiye gusengera mu bakizwa, abandi batashe basengera muri Gatolika batashe sanga byayene, ariko nanje ntashe trezere. Boriko borira, mama yarangayitse umwana wanje ari hehe ano masari. Nashika mbaza ati rero tuvuye hehe? Simvuye gusenga. Basengeye hehe? Najanye nanaka gusenga. Aho umuhungu yitwa Amosi twakunda kuja gusenga mu bakizu, na mugenzi wo muhira ni inshuti. Ndamushimira kubw'agakiza, nawe nyene yaramfashije gose nkikiri umwana gose. Ndavyibuka mfise imyaka 10 twajana gusenga. Mama akankubita mvuye gusenga, twari twavuganye kuja gusenga hariya anya nkusi no musi iyindi dimanche irasubirayo. Ikagenda kwa kundi nyene. Sikukuntu nza gusenga n'abantu bitwa sinzosubirayo. Naho nka kuja gusengera muri Gatolika, aza gusenge nkanka kuja gusengera mu bakizwa kubera bambujije ahantu sa zose ugacubivamo. Byose nkaca ndabivamo. Mugabo maze gucira ubwenge, nabuze ati ibintu ndiko ndakora sizo, reka nsubire gusenga. Ndaza gusengera mu Gatolika. Aho wari uri i Gitega ukora ikiboyi, wasenga gute? Aho vyari vyoroshe kuja gusenga? Ntabwo byari byoroshe gose. Kuko nagiye aho, kuko nto byari bimeze nakorera abantu b'Abisilamu. Nabo navuga ati je kugira abantu tubane neza, reka nje mu Bisilamu. Nabaye mu Bisilamu. Ramadan. Nabaye mu Bisilamu. Abuduri. Bayitwaye ngo ni Ismail. Bakwita Ismail. Kugira ndabe ko bamfata neza, numva ngo Abisilamu barakundana. Kandi ndabona baranakundana. Ngaho onya sinabayeho neza i Gitega. Nabikubwiye. Muga ndi ngaho nyene i Gitega, nasenze Imana ati Imana atubu buzima urakwiye kubunkuramwo, tuzobukoze. Nyene amasengesho urayazi ukuntu dusenga, duri kurasaba Imana cinko yikengurukira. Narayisaziye irankuramwo ako kazi k'ikiboyi, akazi keza. Nahembwe 20,000. Umukozi wo muhira ahembwa 30,000. Yakoroshe ndashaka kumenya ukuntu wavuye i Gitega mu kiboyi kugira n'ino saha ukorera hano Bujumbura.
ngaho nyene Gitega niho narose n'akandi kazi naronkeye akazi nja gukorera muri Sona na muntu w'umugenzi twari twamenyeranye nyene yandangiye ku kazi ko muri Sona nahembwa 20,000 nca ndaronka akazi kahembwa 60,000 muri Sona naho wakora muri Sona nakora akazi nyene ko gukora amasuku muri Sona nca ndavuga ati Imana irakora ibikomeye rwose ata ahantu nkuye kweri vraiment nca ndaza gukizwa nca nsubira gukizwa uribuka ko nakubwiye ati nkifise imyaka 18 nashatse kuja gukizwa ndaza gukizwa nkomeza gusenga rwose abantu muri Sona muga naho nari nkijijwe nyene nakora utundi byayimeze gute muri Sona aho nzi usanga ari hata twamenyereyeho n'abantu benshi ndagira abagenzi baba papa b'abasore b'abajene abahungu abakobwa ndamenyana n'abantu benshi rwose ageze igihe menyana n'abakobwa benshi bamwe bari maraya turaba abagenzi kubera twari twamenyanye n'abantu b'abapapa ndasanga ndiko ari nk'umuntu akeneye nk'umukobwa w'imaraya nambwira ati yewe ko umuntu w'umubire w'umusitare nta mukobwa wa office wandangira eje ndamufise kuko n'abandi bafise nyene b'abagenzi namurangira namubwira ati je ndamufise tufise gute amafaranga ari vraiment mu telefone sawa sima 5 vy'amayinite ndamu telefone gaca kuri mu mufuko gaca yaho yampaye namu telefone akazi bibaye ngombwa naca nkoti moto nkaza kumwizanira wa mukobwa ndamuzanye bakavugana nyemba arize bajamwo bakabijamo wari umukomisiyonere w'abakobwa naho nari nakijijwe byari ibintu bitaboneka neza urumva ko nagurisha n'imaraya ariko kubw'ukuntu naza gusenga umva inyigisho nagiye ndasenga Imana irabinkuramwo n'izo nyene zo kugurisha imaraya ndi umukomisiyoneri ego barampa amafaranga menshi nawe kugira mbe entreta wahembwa gute nahembwa 60,000 okay umukobwa uramutelefoniye uwo n'umushahara w'ukazi umukobwa uramutelefoniye araje we baguhemba gute umaze kushikana iyo maraya maze gushikana iyo maraya nyemba ari 10,000 nyemba ari 15 bambwiye baza kumpa yarayampa nkayabika mu mufuko wa muhombo inyuma yaho wa mukobwa bavanye na wa mugabo n'abanyene nagenda Imana turibuka ukuntu nagwamagaye ati wa mukobwa nawe nagacago wacha hose wasanga ngeze muri 30,000 bashatse no kunyirukana ku kazi kubera babona ivyo bintu nguma njamwo nirukanga bakabona ndavudutse ndavuye ku kazi batazi ibintu ngiye kuzana umukobwa naho ngiye kuzana umukobwa batinze barampinyura muga byaranga kuko banyirukana ku kazi barankunda gose kuko nawe umwana akora akazi neza ariko narasenze Imana ndavuga ati Imana kubw'impanuro numvise muri eglise namaze navuye mu bisilamu nagiye gusengera mu bakisu ndashimira abantu bafashije harimo bamwe bantuka ati kera ntukizwa neza turabona ibi bintu zurajamwo bamwe babimenye bamaze kumfata tujya mu kupamaye kumwe turamuzi cyego je ndamuzi ni mugenzi ati wamaze gukizwa ati hindura byose nkabo nyene babagenzi twamanyanye Igitega amwe witwa Kandon ndamushimira gose n'abantu bamfashije mu bintu by'agakiza amushimiye gose ndamubwira turakoze nabivuye mu ivyo bintu by'ubu kuranga abakobwa b'abamaraya yatinda ndakizwa neza naho n'umuntu yiba mbonye amafaranga ntiyancika bari mutwara ijisho natwara ijisho gose kuko nari nabaye umuntu w'umubire nyine arabaye umubire yemewe original ariko ndavuga Imana mfashe ibintu ndabivemo ndabivamo byose ndavuga ati aya mafaranga yaba menshi
yaba make ndabihagaritse nta muntu w'imaraye nzosubira kuranga nababwira abo bakobwa atumviriza mutazosubira kumbwira ati ndabarangira abahungu ego ati ubu nakijije harimo concurrence yaravuga ati uzoca uhamagara jewe ubundi nawe tuzoca uhamagara reka ari nk'utaroza turabona ati ngomba ndarubusa tuno munsi baza kuyamba amafaranga kuko bari abakobwa usanga bipangiye bavuye ruguru cyangwa arabarimvukira zaho nyene bagahitamo kuza kwipangira abwiye ati mutazosubira kugira konteremutsa ati je nakijije nagiye baravyumva muga bamwe ntibavyumve babandi nabo naho ndangiye bakantelefona ati tieri nka saa sita z'ijoro tinzanira umwana aca nibuka ati je nakijijwe muga nkaca nibuka ya mafaranga tinkorera siwasa nimire muga ngaha meno atwara akoresheje ubucapo kacu usanga nabisubigiyemo mugana kandi uri mu nzira zo kubihera naho nyene asubira nkasenga ati Imana fasha imitego ya shetani ndayivemo namutse nkizwa bigende neza ageze igihe babakobwa ndabikora ko bose ndabaha gasupati mutazosubira kundondera babandi bose nzi bagira baza barantelefona ati turangira abakobwa na telefone mwana abantu ntazi kubera nayo nsanzwe nzi n'igiswahili kikeya barahanahana inomero nyine aragutamo fresh hamwe n'abatanzania n'abakongomani bashikira igitega nkasanga bariko barantelefona titiye rabo ntemo hagati yabo nyene barahana inomero naho umwana akoza akunda igiswahili asanga turiko turavugana n'abo bakongomani n'abatanzania kabisa nuko ndashaka kumenya inyigisho cyangwa experience wakuye mu nk'ubwo buzima wabayemo urumva wabayemo n'igihe kinini by the way kugira hari umuntu akadukurikirana nawe cagira ico bimufashije ego aho abantu benshi mu buzima turiko turacamo ugasanga nibwo ubuzima bubi babayemo rwose bafise kwihebura barasenga muga bariko baraja mu bintazi nkuko naje nayo ndabirimo rwose hari abantu basenga ariko ntibamenye impamvu amasengesho y'abatishuka kubera iki aja gusenga muga yava gusenga agasubira muri bya bintazi akaja mu vyaha ugasanga ariko ararakarira Imana ati none Mana yanje ko nta jewe amasengesho yanje atagira utayishura ni kubera ariko arasenga ntamenye impamvu arasenga ariko hari ibindi bintazi ajamo vy'ivyaha mu gihe ataramenya ico cyaha arimo mwizo nzira zibira arimo wafata inzira imwe yo gusenga Imana amasengesho yiwe keshi Imana irataka kuyishura hariho igihe Imana tevya kuyishura kugira iki imwigisha isubire kuko naje ndibuka kugira iyo Imana injana mwizo onya izo ngorane nabayemo igitega kwari kugira inyigisho abantu benshi batinya kuvuga ko batize batahejeje kwishura Jesse nahejeje basha bakunda kumbaza ati cye kigotsa turakomeye ati mbya bagaruke mu bakanga barahejeje ati je narahejeje kuko nahejeje benshi bibaza ati ndabavayesha muganca nibuka ko Imana ariyo yashatse kunyigisha injana mw'ivyo bintu kuko nkuko kudeka navukanye abavyeyi bandekesha naho nayo kubijamwo sinayo kumenya ukuntu ndavyifatamo neza no gusanga ndiko ndavyonona abifata kutariko ariko nagiye kwakugayana na umuntu agayana gose nagaya ababoyi abayaya nasanze atari ibintu bibi hari abantu ngaha kw'isi bishira hejuru kuko ntubafise amafaranga amatungo ugaca usanga beko baragaya abandi abakozi babo
barabasuzugura ariko bamenye ati Imana yonyene yabasize hejuru yabahaye ayo matungo yonyene niyo ishobora kuyabaga. Kubera iki ivyo bariko baragayana ugasanga harimwo bamwe bariko barahomba batazi impamvu bariko barahomba kandi bari bafise ibintu vyinshi bakiyumvira ati none ko je nkora ni kubera iki naho ntibamenye ko ari ibintu baza baracamwo baragayana bafatana nabi bashobora gukoresha n'umukozi ntibamuhembe. Ndibuka jewe mw'ivyo 20,000 nakorera bashobora kumenya nk'isahani ugasanga barayinkaze menya isahani y'ibihumbi 5 nkaya 15 ugasanga barayankase sigaranye ibihumbi 15 atusanga ndiko ndabona n'itikeri ryo ntana muhira ze ko baramutsa abavyeyi. Mw'ico gihe nari Igitega n'abavyeyi ntitwiga tuvugana wapi bari kubwira Imana inyigisha nyene ubuzima icarico kabisa. Nuko turakeneye kumenya kuva ukiva mw'ubwo buzima kugerana n'ubu uri umukozi w'Imana turabizi turanavyemera ukuntu washitse wavuye mw'ubwo bwo kubujura canke ingeso mbi wari urimo dandaza abakobwa n'izindi ngeso nyinshi zitandukanye zitari nziza kugeza n'ubu uri mu bakozi b'Imana twemera b'abajene. Shaka utubwire parcours ingene vyagenze. Vyose ni Imana ikudoza kimwe ikakumanura narayisenze iramfasha amasengesho yanje irayumva. Hari ibintu bimenyetso bimwe bimwe nagiye mbona ko Imana ntigezwa kuyikurikirira burundu yampamagariye kuyikurikira nkaba umukozi wayo. Ndibuka ndi mu Gasekebuye niho mbaye ubu ndiko ndafungura nk'icayi mu gatondo nari mpejeje gusenga nza gufungura mu gatondo ndiko ndanywa icayi nari mfise mutonye wanje yaba Imwaro nawe nyene yari yaragiye tutazi ko ari yari Imwaro yari yarazimiye kameme tutazi yari amaze imyaka 2 tutazi yari ndiko ndasenga mfungura nza ndamubona Imana yamunyeretse aje igifungo mu maso mbona yicaye ahantu ashonje umenga aragwaye byambabaje gose sinabaye nk'inyoye ico cayi nacenja mu cumba ndarira gose ati Imana tibamuhera abavyeyi bariheboye ati yoba yarapfuye naje ndihebura gose ariko narayisenga gose nizeye ati azogaruka azoboneka amusengera kenshi nza numva ijwi rimbwiye ati tihomora mu kuboneka ndiyumvira ati Imana nyimba ari ubimbwiye ndanezerewe gose. Aho nari njyamye ku gitanda mu cumba narize cacayi co kukinywa ca ndatelefona mama kwizeranya kwishi nyene ambwiye ndamubwira ati mama burya yitwa Chandera ati Chandera ari mu kugaruka tibigenze gute wumvise ari hehe ari hiyo Bujumbura kubera mama yari muranze tibimeze gute ati Imana yambwiye ko ari mu kugaruka kubera yaje ubuntu bw'ubustare ubuntu bw'ubuvayo njamwo ntiyavyemeye yambwiye ati reka tuvyizeye gusa mugabo nawe nyene yazi ko nkunda gusenga. Mu minsi itarenga 3 baciye batelefona muhira ati Chandere yabonetse cyangwa umwana yitwa Chandere ari n'Imwaro bamujumararitse niko bahitwa niyo yarari twagiye kumutorayo turamuzana turabona ko ari we turamuzana muhira Muranza aba ngaho muhira ca ndibuka yaje ujyambwiye mu minsi itarenga 3 akaba abonetse bwabo ndi Imana asenga irahari gose
nagiye ndasenga ndavuga ati Mana mfasha unkorere iki kintu mu minsi itarengiye n'iyi ukamenga n'itegeko ndiko ndayiha Yego. kugira mbone ko hari gukora no gukora yabinkorera bikaba none nagiye nizera Imana mbona ko Imana ibaho ikora ishobora kuvugana nayo nyuma kuyikurikira burundu niho unyansigaye nitwa umukozi w'Imana bamwe bahora bamfata nk'imvayo ubu benshi barampamagara umukozi w'Imana wadufasha udusengera bimwe byanabihevye ibintu vy'ububwire harimwo bamwe bambwira ati Thierry twamfasha ati gusenga mfise akabazo nk'aka benshi ndabafasha nkabasengera gasanga twakemutse nk'urwaye ababwiye ati Thierry umwana wanje aragwaye rwose ararenze bavuga ko usenga benshi bavuga turi umwana yitonda ukunda gusenga tumfasha gusenga tumusenge yakira namubwiye ati umwana wawe yakize ati gute ndakubwirira ati umunsengerere cyumbwira ati yakize icyo gihe twari duhuriye ku Musaga yakize gute none ko utamusengera no kumusengera nimba ukibona ko mfite ubushobozi bwo kumusengera umwana wawe akira Imana yanjye yamaze kumukiza atashe muhira yasanze umwana atari hari yagiye kwishyira yamusinze mu gitanda yasanze aciye telefone Thierry ariko mugoroba twari twabonanye mu gatondo tujya wa mwana ati sindamusanze muhira atari hehe twagiye gutemberera abandi bantu kenshi abantu hari igihe batizera ko Imana ikora je mu gusaba Imana ndayisaba ati Imana nkorera iki kintu ndakwizeye genda kugisaba nk'umwana asaba umuvyeyi umukate nta muvyeyi yohibuye umwana wiwe ngenda nizeye kitegerezwa kukima kwisaba kitegerezwa kukima kakima abantu benshi basaba Imana batayizeye atakwizera bafise bibaza ati nukuyisaba ati Imana amatungo impando nk'imodokari impangure plaseri Bujumbura mugata afise mwo kwizera agasenga mugata agize kwizera gasusanga Imana yantirikira mwishura n'ingoga gasusanga ariko arihebura yahagaritse no gusenga muga namenye gafise iryo kosa rimwe gusa yo kwizera ko byose byogenda neza iyo umaze kwizera byose Imana yabigukorera je nka jewe kuko ntibinkorera byose abinkorera kuko ndayisaba ndayisenga ndayizeye gace binkorera nk'abantu b'abakristo basenga habo benshi basenga ariko ntibagire kwizera gace usanga amasengesho yabo ntariko aranyaruka kwishurwa kabisa no ubu muri kino gihe dufise abaprofete abavuga butumwa bizeza abantu bikomeye kandi benshi abagwiriyemwo abajene bakeneye kumenya eske Thierry tu mu classe muri abo bamwe batwizeza ibikomeye bamwe bavuga ngo tora amahera mu mufuko bamwe bavuga ngo nta bantu bazopfa wewe kwemera ko yaguhagaze abavuga butumwa bari kwisha aho benshi baza kuvuga ati turagiye kuvuga ubutumwa kugira barondere ukuntu babaho baronka amafaranga ariko ico kibanza sico ndimo abantu baza kukwizeresha ati kora ibi tuma amafaranga nkusengere ubu biragwiriye ngaha mu gihugu eka no hanze hose ati rero nturi muri babandi bizeresha ibikomeye abantu mu minsi itambutse hari byinshi cyavuzwe nabo barababyumvise hari umukozi w'Imana yaje akavuga ati guteka 20 nta muntu n'umwe azopfa
aza n'ubundi mu profeti w'umujene nawe aravuga ati ahubwo si guhera ku isi 20 gusa guhera kuri 20 gushika kuri 25 nta muntu n'umwe azopfa igihugu cose bwa muri ico gihe abantu bapfa umengo ni intuze nyene kiza cabateye umengo ni caduka abantu umengo ni gihe c'umuhero w'isi abantu bapfa ku bwinshi nshaka kumenya bajya aba profeti babivutse bibaza yuko ubakarasa muri babandi ba profeti jamwe bavuga ubutumwa kugira baronka amafaranga canke niko kwemera kwabo niko kungana ivyo bintu wowe uremerereye rema ko ababibwiwe n'Imana cyane hariho abantu nka twebwe abantu b'abakozi b'Imana tumaze kwitwa abakozi b'Imana hariho benshi baca bagomba kwishira hejuru bose bazi ko nitwa umukozi w'Imana cyo mvuga byose baravyemera muga hagiyeho uvugwa ukwerekwa kwawe kwiwawe nyene utatumwe n'Imana nigushobora ko nicagihe uba bashizemo kagatima ati jewe baramaze kunyemera nk'umuntu w'umukozi w'Imana w'umuprofeti cyo mvuga byose baravyemera utabirungitswemwo n'Imana mu gihe mba ndiko ndavuga ubuprofeti sije ndabuvuga ni Imana indimo ari jewe ndabivuga ntivyoshoboka turabana b'abantu nanje meze nkawe ariko ari Imana iriko iranyivugiramwo jewe nyene ivyari kuba ushobora gusanga yari kubivuga bikaba ntibapfe muga mu gihe yayisizemo sinzi ko ariko yabigize ati je baranyemera ivyo mvuga byose baravyemera nishaka kuvuga nkuko onye bategezwa gupfa kuko niwe yavyituma Simana y'umutima donc hari abandi bavuga yuko babigira kugira bavugwe cyane babe muri bwa buzima bw'abastari baronka abastari eske wembega ni kubifata ubivuga kwiki ni kwa kundi nyene nakubwira kwishira hejuru mu kintu mu bintu by'ubukozi bw'Imana si vyiza gose reka ngire mpanura n'abantu baba pasteri baba profeti kesho ugenda uvuga ivy'Imana yagize agutumye iraba kuko kesho iyo ugiye uvuga ivy'Imana itagutumye kwa kwizera abantu bari bagufitiye kuzotinda guhere kuko byinshi urabivuga ntibibe usanga kwizera kuriko kuragabanuka ariko Imana ariyo yabigutumye ukavuga vyo biragenda neza ariko niwaze bavuga ibintu wenyene wishakiye mu bintu vy'ubwo buprofeti tari kurabigisha kono bategezwa kwitwara uzosanga kwizerwa kuriko kuragira iki kuriko kuratakara nuko mbere ko turangiza ikiganiro cacu c'abana bayikirekire cyane turafise umuntu bamutacha Mamanda Moses benshi baramuzi n'umuntu donc akunda gushira hanze amabanga yinyegeje ya vie privée y'abakozi b'Imana akazana amainsolite yabo akayashira hanze abantu bakamufata nk'umuntu yagumutse nk'umuntu atemera nk'umuntu w'umuhakanye eske kumbure nawe uramukurikirana bazi byinshi akora wowe umufata nk'iki mu gihe ubonye yuko ariko arashira hanze ubuzima bw'aba profeti bahenda abantu niko no bivuga bagafaking uko bari we umufata nk'iki nawe nk'umukozi w'Imana ku ruhande rw'iwawe ku ruhande rw'iwanje kesho maze kwitwa umukozi w'Imana uhura n'ibibazo byinshi uhura n'ingorane nyinshi ibibazo byinshi nuko kuvuga ubutumwa uzosanga mu ngorane nta muntu w'umukozi w'Imana uzosanga yorohewe na gato wapi benshi bashaka kukurwanya muga muko kukurwanya Imana nihigira iki ikudogiriza kuko nawe we abasi bawe
bakubera ingazi mbere y'Imana, babona nk'ingazi kugira udoge hejuru ushike hejuru. Rero witwa umukozi w'Imana barakugwanya rwose, barabe ko bivamo batewe na shetani, kuko shetani ntiryoherwa no kubona uri kurigisha ijambo ry'Imana, ntiryoherwa na gato, kuko nayo nyene iba ikeneye kubigisha ivyayo kugira bayikurikire. Umaze kubona umwamo bavuga ati ni nk'abantu babiri bataba bahujije, ngaho nk'umukozi w'Imana na satani, abantu ntibogereranya kari nk'ibintu baba bariko barasoma. Nuko uravuze yuko ubaye ufise amabanga y'ubukozi bw'Imana bageragezwa na byinshi, kandi gutsinda icaha no kwihangana, gutsinda icaha no gusenga cane. Naye nakwajije ati Chimamanda, kambere ndamwite Prophete Chimamanda, kubera nawe nafise abana prophetess, nawe ni n'umuvuga butumwa mu bandi, kubera rya mwanya afata ariko arahiga amakuru, donc abagomba kugabanya bajya abantu, donc nyamba uri umusambanyi uri umupasiteri akabimenya, aragerageza akabishira hejuru kugira ba bantu bazohave kunyerera ko hama ngo bagwe. Kumbure baravuga ko kenshi ari abapasiteri basambanya abasenga mu masengero yabo, abo batwara, ndavuga abakristo babo. Prophete Chimamanda ari ukuntu yazarazana amainsolite yawe, ndashaka kumenya wewe nk'umukozi w'Imana, donc ntaragira ico akuvuzeko, urakora akantu kamubabaza hama gushira abona n'umuzi wawe mwese ndigenda cyumva kabisa. Umubona nk'umukozi w'Imana cyangwa umubona nk'umuvyonzi agomba gutesha umutwe abakirisu, ndavuga usanga bemera abo ba prophet. Yego, sinamufata nk'umukozi w'Imana, kameme sinamukira n'urubanza, kuko twitwa abakozi b'Imana ariko Imana niyo yicira urubanza. yego, Umaze kwitwa umukozi w'Imana, uvuga inzira ija ku Mana gusa, wereka abakirisu inzira ibashikana ku Mana, mu by'ijuru, mu by'iherezo ryiza. yego, Ntuza gutuka abandi, uze kuvuga ati ivyo bariko barakora sivyo. Oya, umukirisu Chimamanda rero si umukozi w'Imana. nabivuga nk'uko, kuko umuntu w'umukozi w'Imana ntuza guponda abandi bakozi b'Imana, ahubwo ugerageza kubahanura, urabahanura. Ntuza kubazana no kuri televiziyo ngo bivugire kuri televiziyo, bagenda kubabongorera ati bigire nk'uko ubonye. Mugo umaze kubijana kuri televiziyo, wapi n'umuponzi kamere, sinumukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yerekana inzira ijana ku Mana gusa. kabisa. Twakoze ikiganiro kinini, ico gihe nako kanya kugira dusige inzira amavuta, donc uwo wadukurikiranye urafise 2 canke 3 wungutse. Mugaye imbere yuko turangiza ikiganiro cacu, kamwe umwanya umukozi w'Imana Thierry ndashimiye kugira avuga ijambo rimwe canke 2 tuba twavuze, turangize n'ikiganiro cacu. Twavuze byinshi birebire, yego, ariko n'ijambo ry'Imana rirakenewe. Zaburi 145 handitse ati Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu z'ukuri. Iyo ni ijambo ry'Imana, yego, iri muri Zaburi 145, yego, akarongo k'18. Muraza kuyisomera musome iryo jambo ry'Imana. Imana
uriko urayisaba mu by'ukuri irabigushikiza. Aho benshi baza gusaba ati Imana atume ujya muntu fate bariko baraburana agomba kumurenganya ati Imana uze kumujya muntu ndamutsinda kandi agomba kumunyerenganya. Imana ntigira ntimuhenga mutsinda gace usanga ntariko arayizera kubera ikayisenze mu buryo atari mu buryarya n'Imana ntizagushigikira ibidashigikirika. Gace usanga iryo sengesho ntigishuha ariko Imana iyo usabye mu by'ukuri irabigushikiza. Nk'abantu b'abakristu nabasaba gusenga mugize mwizeye mu by'ukuri atavy'akarenganyo Imana irabigushikiza. Hariho benshi bihebura kubw'ingorane baba bariko baracamo bakabona Imana ntiriko irabishora naho basenga muga impamvu itariko irakwishora hari impamvu ihari kugira ntikwishore. Ishobora kuba ihembwe 100 gaco uja gufata nka 50,000 ukaja kuyanywesha mu kabari aho urafise umuryango ariko yafashishamo muga yo guha $1,000,000 naho ihembwa ku kwezi $1,000,000 zica bigenda gute no gutaha mu muryango ntiwasubiye gutaha mu muryango muga mw'ico gihe uriko urayisaba Imana n'iki biguha n'ingoga irikira kwigisha kugira ngo niyabiguha uzomenye ko kuvyitwaramo neza uzovyifatamwo neza. Abantu benshi bariko barasenga Imana ntibishure n'ingoga raba inzira ukoramo ugusenga kwawe niko uri gusenga iguhe ugire ubuzima bwiza ariko ayo masengesho yawe umenye impamvu atari karishura. Ushobora kuba ufatana nabi, ushobora kubugayana, ushobora kubugendera mu busambanyi witwa ngo turasenga uri umubeshi. Ico gihe Imana uriko urayisaba amasengesho yawe ntiyishuka umenye ko hariho akantu wibereye ko ingorane wewe nyene kugira ayo masengesho yawe yishuka. Raba rero ibintu ugenderamwo inzira zawe zose kandi nziza nyimba atari nziza uvuga ati reka mfate inzira nziza menye gusenga Imana yanje yo nyene atakindi ivyo nkora byose bije mukuru nta kintu zose Imana ngo ireke kukigushikiriza. Amen. Bisa nuko turangiza ikiganiro cacu wowe wafashe umwanya ukagikurikirana kuva mu ntango kugera no mu herezo katugushimire cyane ndazi umuntu atakimaze iyi merci ntayumvise turabashimiye cyane turanabakunda. Kuri mikro ya mbere iko di Mr Black ndi proud yo bwirabure ndirabura kamera mwe natiye kandi ndashimiye umukozi w'Imana yatugendeye no munsi Thierry reka tugushimire cyane. Murakoze cyane Imana bahezagiye kabisa nsogera kubakenera twizere yuko tuzobaronka nzobitabira gose kabisa. Murakoze cyane mwe mwadukurikiranye turabakunda cyane. Ciao ciao.